uno munsi ndafise akanyamuneza ntangere kubona Imana yadufashije tukaza guhurira hamwe kugira ngo twugurure icese umwaka w'ubutungane. Birahimbaye rero kubona dukoraniye hano kuri uno munsi muri iki gihe kidasanzwe, igihe dutanguza umwaka wa 2025, umwaka wa 2000 ushira umwaka wa 2026. Iki gihe rero ntitwagifata nk'umujyi gusanzwe, kuko ni n'akaryo keza ko kurabira hamwe ivyarangutse, ivyagoranye ntibishike kwihangiro mwari mwarihaye n'icabitumye. Turahimbawe kuvyo umukuru wa sentare Ntahinyuzwa yashikirije n'ivyo umushikiriza amanza mukuru wa Republika nawe nyene yashikirije. Nico gituma uyu munsi ntituvuga amajambo menshi ngo turiko turigishanya, kuko ubutungane twama twabushimikiye ko mu bikorwa vyose dukora. Impanuro twama twazitanze kuko tuzi uko bucamanza ari karahara mu ruganda ntibacure. Uno munsi wotubera akaryo ko kwibutsanya kandi ibitegerezwa kuranga ubutungane bwigenga, ubutungane butunganiriza ababwituye hatarabwe nkunzi canke mpinga yanje, ubutungane nyabutungane bugena aho ibintu bitegerezwa gutaha budakebagujwe. Turajeje kumviriza ivyaranguwe n'ivyaranze umwaka w'ubutungane waraye uheze, haba mu masentare yose yo mu gihugu, haba mu maparike yose, ndetse no mu bisata bikurikirana ingene ubutungane biriko barakora mu bushikiranganje bw'ubutungane. Turabakeje rero kuvyo mwashoboye kurangura vyiza, naho uduhaze muri urwo rwego tutabuze. Ni naco gituma tubahamagarira mwebwe abacamanza kubandanya mwubaka urwego rw'ubutungane, mukosora utwo tunenge mwavuze tutameze neza, mu ntumbero yo kugarukana umwizero mu bene gihugu. Icivugo mwitoreye kijanye n'uno mwaka dutanguye kiratomoye. Igisigaye no kigenderako, kukigendera no kucisunga mu mirimo yanyu ya misi yose, kugira twese hamwe twumve uruhara rw'umwe mu mugambi w'imbona kazoza y'igihugu cacu mu bisata byose bigize ubuzima bw'igihugu. Muri iyo mbona kazoza mwese murabizi yuko inkingi zibiri za mbere ari zisaba yuko igihugu coba ari igihugu koko camaze gufata intumbero iraba iyo nzira. Igihugu rero no kuvuga inzego zose z'igihugu. Ico civugo kirerekana neza ko mwebwe ubwanyu mwiyemerera ko hakira abacamanza bacimanza nabi, bakongera bakazishira mu ngiro batevye. Ivyo navyo bikaba biruhisha abene gihugu. Mu gihe hato ubutungane bwigenga, imanza ntizicibwe neza, zikadindira hamwe zimara imyaka n'imyaka zidashizwe mu ngiro, bizogorana cyane gushika ku mbona kazoza, kuko hatagira ubutungane nyabwo abantu bama mu ruhagarara rw'imburano, imitima ikama ihagaze, ntibaronke akanya ko kurangura imigambi yabo y'iterambere. Biramaze kugaragara ko mu bacamanza no mu bashikiriza amanza hariho abapfuye kwinjira muri urwo rwego batabifitiye umuhamagaro canke badafise n'ubumenyi bukwiye mu vy'amategeko. Ni nayo mpamvu tumaze kuvyihweza
twabonye yuko ari ngombwa ko hojaho ishure ryo kwigisha ivyerekeye ubutungane. Vyongeye nta muntu yosubira kwinjira mu rwego rw'ubutungane atabanje kwerekana ko abishoboye, mbere hagasuzumwa n'inyifato yiwe mu kibano no mu gihugu kugira ngo hinjire abafise ubumenyi bukwiye kandi b'intungane. Ku byerekeye ubwigenge bw'ubutungane, iryo jambo ririmwo insiguro nyinshi, ariko ubwigenge bwa mbere buri ku gatwe k'umucamanza uwo ari we wese. Niwe ahamagariwe guca urubanza yisunze amategeko bwa mbere, adakebaguzwa ashaka ingurire kandi atamutamika ijambo canke ngo amuzivye. Kukaba nkako umucamanza ategerezwa kumenya ko aca urubanza kugira ngo abanguranye abavukana. Mukaba muzi ko bayamaze bati uwucira urubanza abavukana ararangamira. Kugira mube abacamanza beza, mutegerezwa kwitangira iryo banga mwashinzwe, mwamena ntaryo, murondera kurihesha iteka mwebwe nyene ubwanyu. Banyakubahwa mwese batumire bahire. Igikorwa cyose kugira ngo igikorwa cyose kirangurwe neza, bisaba kwitanga no kugira kigoro kugira ushike kuco wipfuza. Mu vyerekeye ingorane zibangamira imirimo y'abajejwe ubutungane, mwavuze ibijanye n'abakozi bake, haba mu bacamanza, mu banditsi b'imanza no mu bashikiriza amanza, ndetse no mu banyamabanga bo mu bashikiriza amanza. Ico kibazo turagitegera. Igihugu murazi yuko ari nko mu bwami bw'Imana, ndetse ngaha turabizi ko Imana ari ifise ikibanza ca mbere. Dufatiye rero kw'ijambo ry'Imana, dusomye mu bitabo ya Bibiliya, turabona yuko handitse ngo kukaba nkako hamagagwa benshi ariko hagatorwa bake, kubera ukwemera, ukwizigira n'urukundo byabo. Murashobora kuza muri benshi, hariho abaje nk'abacangero batemera n'uwo mwuga, badafise no kwizigira ko bafise kazoza, badakamishije intahe nk'uko twavyumvise, aho hari habasabisha intahe, ndetse utagira urukundo ukunda abene gihugu. Nakare bavuga neza ko umucamanza aca urubanza ku izina ry'abene gihugu, n'uwo ariko ararucira n'umwene gihugu aruca ku izina ryiwe. Nico gituma rero hariho abaza bagasanga ivyo bari barindiriye si vyo babonye, bagaca bigira. Nejo hoshobora kuza n'igihumbi, muri ico gihumbi haheze imyaka 2 mugasanga hasigaye 100, kuko basanze ivyo barondera atari uko. Muramenya neza hariho n'abavuga nkayantwaza ngabo Yezu yavuga ngo agiraje kumurabira umwana muhiri wagaca avuga ngo mukama ntibinkwiye. Hariho rero n'abasanze umuhamagaro atari gwabo, abandi baje arabacangero. Abo nibo baca batera akagera ubwo butumwa, kuko baba bazanywe n'amarongo. Ntimugire ubwoba rero ngo mwabaye bake, ahubwo murabe neza mube bake beza. Hari aho mwosanga Imana iri kwirayungurura muri bake beza, abandi beza bakaba bariko barategurwa, bugaca baza kubafasha gukotsa ikivi. Nimubanze murabe iyo tugeze niyo tuvuye. Ubutungane kare mwasanga ari ubw'abana babafise ijambo mu gihugu, wasanga bazanywe n'ababandi bavuga ari kijana. Abo rero bari baje gukorera
abo nyene kugira ngo bacinyize bantege nke. Aho bukereye abarundi bashinze ko habaho mu Burundi ubutungane buca imanza ku izina ry'abarundi. Mugabo amategeko agenga ubucamanza n'abacamanza yagumye ari yandi ya kera. Mbega none wohakurira ku bwaraye ugaheza ukazimana bakwe. Nico gituma twaciye dutangura intumbero yo guhindura ingendo kugira duhindura ibintu na twebwe nyene tudasigaye inyuma. Mwavuze ivyerekeye ubuzima bw'abacamanza na cane cane bijanye n'agashirukabote. Jewe wanje sinavyise impembo canke umushahara, navyise agashirukabute kuko jewe narahinduye uko mbona ibintu. Narabonye kandi naratahuye ko wemeye ko umukozi w'igihugu aba ari umusuku ataba ari umucangero. Iyo rero uri umusuku nashobuja aramenya ikigutunga iyo umukorera neza. Mumenye rero ko mu bacamanza atawaje guca ingero mu rwego rw'iteka rwo gutunganiriza abenegihugu ataco ubasavye. Iyo werekanye umutima w'ubucangero ubuciye n'inkokora bamwe bakwitura bumva abacamanza aho bari hose mpembwa make mfise ingero nto, no kuvuga yuko ruca rutangura kuvuga ruti mbega igiciro cy'ubucamanza nangahe, ku buryo rero uja kuburana avuga ati ko bavuze ngo leta yabahaye make reka naje ngende ndayatwayo ndamuha. No kuvuga nta mwizero bukihari, abacamanza baba bamaze kuba abacangero, bari abantu bo gutunganiriza abenegihugu. Twasanze rero hariho benshi bihenda, mbere n'abandi bakabihendako, bakihenda no kuri urwo rwego kubera igihe abarundi bariko barasubiza ibintu mu buryo inyuma y'intambara. Igihe bariko baratunganya gushasha inzego z'igihugu, ntibibutse gutunganya neza urwego rw'ubutungane ngo rube koko urwego rw'igihugu. Icabitumye no kubera benshi bibaza ko aho ubutungane bugwaye kwari uko rwari rugizwe n'ubwoko bumwe, bakibaza ko bavanze ubwoko bizoba bitunganye. Ariko ubu twaramaze gutahura ko umucamanza w'ukuri atagira ubwoko canke intara. Umucamanza w'ukuri ni umutima, na kare bavuga ngo hari abagabo ntihagwe ibara. Iyo rero wisinye kuri umugabo aho uri hatagwe ibara nturinda kuvuga ngo ukeneye impembo. Hariho inzego abazirimwo batagira ubwoko, batagira intara canke umuryango, kuko bajejwe guhagararira iyubahirizwa ry'amategeko. Ayo mategeko nayo ntagira ubwoko, ntagira umuryango. Izo nzego rero ni nk'iz'ubutungane, iz'umutekano ndetse n'inzego z'intwaro. Abazijamwo baba bazi ko ari abatabazi batabara bose. Nizo nzego zisaba abazigize kwitanga ijoro n'umurango. Ntivyohumuriza rero abarundi bagiye bumva ngo kanaka ahengamiye ku bwoko ari umucamanza canke ajejwe umutekano no kwivuna basi canke ajejwe intwaro. Nico gituma mu kurindira ko duhinyanyura amategeko ashinga neza urwego rw'ubutungane, twamaze gusaba umukuru wa sentare ntahinyuzwa ko hariho ivyihuta twoba turakora kugira urwo rwego ruboneke ko ruriko rukorera mu rutonde, gutyo duce tubona nico twokora kubijanye n'ubuzima bw'abacamanza. Ivyo bijanye nyene n'ubuzima bw'abacamanza nk'uko muvyumvise, ingorane n'uko urwo rwego rugikora umenga rukora nk'ibindi bisata bigize inzego z'igihugu. Urwego rw'ubucamanza turacabona ko rukora nk'ibindi bisata bigize inzego z'igihugu, ntirukora nk'urwego rw'igihugu. Ubu rero muri izi mpinduka mu gutunganya intwaro y'igihugu
mugiye kubona ko hari ikizohinduka no mu gutunganya urwego rw'ubutungane kugira rubu rwego koko rurimwo abagabo n'abapfasoni bubahwa aho bari hose kiretse ubuzokwigira imbundege. Ega nta mwongo buri sato ibidahizwe. Umugabo w'imbundege nujya agenda arasegerereza asaba ibiturire yigenza mu bantu nk'igipfamutima. Dukeneye rero ko abagize urwego rw'ubutungane baba koko abagabo n'abapfasoni bafise ijunja n'ijambo bazira umugayo biboneka ko bashoboye bakagendera biboneka neza ko bishoboye batakigendera ku bandi. Kuvuga ko umucamanza aca imanza abonye impembo ni nko kuvuga ko umusaseredoti yiregesha arose impembo. Abacamanza bamenye yuko bafise ubutumwa kugira ko umusaseredoti afise ubutumwa. Iyo ibintu bigenze n'abajeje ubutungane nawe nyene yo kumva ko akozwe ko ku mutima. Nico gituma no mu byerekeye agashiruka bute hariko harigwa ingene abagize urwego rw'ubutungane bofatwa nk'abagize izindi nzego z'igihugu. Bisaba rero ko urwo rwego rutunganywa koko nk'urwego rw'igihugu atari gisata cyo mu rwego rw'igihugu nk'uko biri ubu. Mudufashe rero gutunganya urwo rwego ku buryo biboneka neza ko harimwo intwaro yago itomoye n'abahinga bakora muri urwo rwego. Jewe ndazi ko nimwabitunganya uko ndavyumva kandi ndabitegera, uretse ko abagize urwo rwego bazoshima n'abene gihugu bazoshima kandi banezerererwe urwo rwego. Ariko rero tubikore tubizi. Mbega abacamanza bariteguye kuba intumwa z'igihugu kuko kugira rubu rwego abacamanza baba bemeye kuba intumwa z'igihugu mandataire public baravyiteguriye cyane. Muriteguye ko hazoba abitwa intumwa n'abitwa abahinga, kuko abahinga ni bimwe twita mu gifaransa carrière. Intumwa nayo iba ari ubutumwa kandi si carrière kuko aheba ubwo butumwa apfuye cyane ananiwe. Murarabe no mu zindi nzego z'igihugu hariho abagenwa cyane bagatogwa kugira ngo batondeshe abandi, hakaba n'abatondeshwa. Namwe muriko murahinyanyura ingene urwego rw'ubutungane rugiye kumera. Ivyo ntimuze muvyibagire kuko abatondesha abandi ntibasa n'abatondeshwa. Birakwiye ko mu ntara zose haba ababazwa ico urwego rw'ubutungane ruriko rurakora atari ukubazwa gusa imanza zaciwe. Turakeneye yuko mu ntara yose ubujejwe sentare y'iyo ntara ari wabazwa ibibazo byose by'ubutungane, kuko no munsi umenga umubaza ngo iwawe haciwe imanza zingahe. Ubu no kubazwa koko kugira rubu rwego tuba tuzi ko mu ntara hari urwego rw'ubutungane rufise urubazwa ku buryo atarubanza ruzova mu ntara ngo rugende mu yindi sentare yo hejuru uwajejwe ubutungane muri iyo ntara atabizi. Gutyo muzobona hariho abajejwe intwaro mu bucamanza n'abajejwe ubuhinga haba batondesha abandi. Niho rero ico gihe tumaze kurubona urwego rutonze neza tuzomenya ingene n'ubuzima bw'ubwo rwego bugenda. Muguno munsi murumva yuko abacamanza baracifata nk'ukumenga ni gisata cy'urundi rwego rw'igihugu. Ni ngombwa rero ko bigenga urwo rwego rw'ubutungane rukabona yuko ari urwego ruhagarara mu zindi nzego z'igihugu nk'inama nshingamateka na nkenguzamateka nk'urwego nshingwabikorwa rw'igihugu. Niho koko tuzomenya urwo rwego ingene rwigenga. Cyo tuba ndabasaba imisi yose ko twoza turategera ingene ibibazo bimeze. Mwashikirije kandi n'ibibazo bijanye n'abashikiriza amanza b'incabwenge baza baragenda uko
bukeye uko bwije. Icyo nari nakivuze kubashikiriza amanza nabo nyene nico kimwe, hamwe vyoba biruko byoba bibabaje cyane, kuko amahanga yocabona ko mu Burundi atandongozi ziriho, ahubwo hari abacangero gusa. Igihugu kirihebegwa na beneco, igihugu baragihebera ikiruta ikindi. Igihugu beneco basabwa kugisesera n'amaraso iyo bibaye ngombwa. None umuntu agiteye akagere kuko atarose impemba ashaka, yogisesera amaraso gute? Umurundi w'umutima yogendera wa mugani wabasokuru uvuga ngo haguhaga woshaza intori ipfira ibanga. Igikorwa c'ubucamanza sakazi umuntu ahembegwa ingero, kuko ico gikorwa ntikigira agaciro. Ni igikorwa c'iteka cyo guhagararira abarenganijwe, maze umucamanza yamize akabuye k'abagabo agatumbereza intahe, agacishaho kuri yisunza amategeko, maze atunganiriza uwo wese amwituye ataravye igihagararo. Uwarenganijwe akarenganurwa, uwashaka kwihagira ivy'abandi agahebuzwa. Iryo niryo banga, kandi rikongera rikaba n'ibango ry'umucamanza w'ukuri, aho uwuburanye ikinyoma agitsindanwa. Bavukanye mwese bubahwa muri ngaha, batumire bahire. Turahejeje kumva ico twiyumvira kongere rutora umuti w'ibibazo by'ubutungane, ariko murumva ko bitoroshe. Turavuze ko tugiye guhinyanyura kugira ngo urwego rw'ubutungane rube urwego, ariko naho ndabivugiye ngaha sico nzoza kubikora. Mwebwe nyene nimwe muri abahinga bavyo, nimuzaho, nimwe muzi ingene bitumbera, nimwebwe muzi n'ibindi bihugu ingene bigenda. Nimwarindira ko umukuru w'igihugu azoza kubikora, umwaka uza tuzosubira guhura tuvuga ibinyene. Sinifuza rero ko twohura tuvuga ibi, twohura tuvuga tuti ubu tugejejehe kugira rwa rwego rube urwego. Ico nasavye nuko koko tutosubira kubona abari mu rwego nshingwabikorwa rw'igihugu bariko barivanga mu bijanye n'ubutungane. Ababifitiye uburenganzira bwo kugira ico bavuze ku manza zaciwe nabagize inama nkuru y'ubutungane, kuko barabirekurirwa n'ibwirizwa shingiro. Abo nabo bakorana n'umukuru w'igihugu. Birahimbaye mu gihe tuzobona mu ntara, mu makomine, mu mazone hose abajejwe intwaro, chef de zone, musitanteri ashobora kubazwa ibibazo byose by'abene gihugu n'ico ubutungane kirimo, nawe agacamenya ko akorana n'umukuru w'ubutungane, haba muri zone, mu ikomine, mu ntara. Ubu duhiriwe duhishije muri izi mpinduka turiko turagira mu bijanye n'intwaro. Dufise abahuza ku mitumba. Umukuru w'umutumba asabwa gukorana neza n'abahuza bo ku mutumba kugira ibibazo by'umutumba biherere ku mutumba nyene. Birasabwa ko umukuru wa zone, turakeneye yuko twobona muri izi mpinduka izo sentare z'intango zikorera mu mazone yose, kugira ngo umukuru wa zone amenye yuko akorana n'umukuru wa sentare y'intango, ibibazo by'ubutungane muri zone bakamenya ko babitorera umuti bigaherera muri zone, ku buryo mu ikomine hagenda ivyananiranye. Mu ikomine uko nyene dushaka yuko haba sentare za komine, musitantera agakorana n'ujejwe ubutungane mu ikomine. Igitatu bivuga uko hariho abantu b'intagondwa bafise igikano cakongataye adashobora kwemeraho intahe ishize, aguma ashaka kunguruza. Mugabo mu gihe abajejwe intwaro bazobakorana n'abajejwe ubutungane, ubujejwe intwaro n'umuhanuzi ku bene gihugu bose. Umukuru wa sentare iri mu ikomine arashobora kugira musitantara ati mpanurira uyu muntu nahagiye asimba avunika ariye kwirirwa arazembagira. Mu gihe ujejwe intwaro ragiye guhanura uwo muntu arashobora gukira, gutyo ntaje kuremera sentare yo hejuru. Birashoboka. Turipfuza rero yuko
ubutwara sentare ariya komine azokorana na musitanteri kugira musitanteri nawe afashe mu guhanura abene gihugu no kumenya ingene ubutungane bwifashe mu ntara bibuko nyene buramatara akorane n'utwara sentare y'intara hamwe ibibazo by'ubutungane bishobora guherera mu ntara bitarinze gushika muri sentare ntahinyuzwa. Hanyuma rero tweho dusanzwe ariko bimeze umukuru w'igihugu akorana n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Mu nama nkuru y'ubucamanza umukuru w'igihugu niwe mukuru w'inama nkuru y'ubucamanza icegera ciwe n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa. Murumva yuko tweho dusanzwe dukorana vyomanuka uko bikaja mu ntara mwikomine mwizone gushira ku mutumba ibibazo by'ubutungane twaba dutanguye kubitorera umuti. Ivyo rero bijanye n'ubuzima navyo nyene bica vyumvikana mugabo mu vyumve imisi yose mu rwego rwo ariko rwose hariho abatondesha abandi n'abatondeshwa hakaba baraba yuko abo batondeshwa bariko bakora bakurikije ubuhinga bwabo. Ivyo byose rero nivyo tugiye gukora nkaba ndabasaba cyane saba abahinga dufise mu nama nkuru y'ubucamanza kw'ivyo bibazo bifata nkama bagakorana n'abari muri sentare ntahinyuzwa kugira ngo badutondeshereze neza ingene vyogenda kandi ndabivuze turi kumwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka kugira ngo nitwagira ivyo duhinyanyura tukabizana naho igihe bari bwirizwa shingiro turabifitiye uburenganzira turi kumwe twese birashoboka. Hariho abantu iminsi yose bavuga ngo urumva ngo amategeko avuga ayo mategeko yashizweho nande n'abene gihugu none abene gihugu basaza ayo mategeko ababoha ntibayabohora nibwirizwa shingiro riranditswemwo ingene itegeko riboha igihugu rishobora guhinyanyugwa. None rero ntihagira bazokwitwaza ngo urumva itegeko rivuga uku ngo rivuga uku turabene igihugu twese tuzobihinyanyura kandi ndazi yuko babashinga amateka baserukira abene igihugu baba ari mu rwego nshingwa bikorwa baba abacamanza twese turakeneye ko tubona igihugu gitonze ku murongo kuko dufise akajagari ntidushobora kuzotera imbere nibi bavuga by'ubuzima bwabo ndazi yuko n'abashinga amateka bategeza kuvyumvuko abari mu rwego nshingwa bikorwa rw'igihugu bavyumvuko. Igihe igihugu kitagira umucamanza dushobora gutera imbere, igihe igihugu kitagira inyamiramabi ntigishobora gutera imbere, igihugu kitagira abajejwe kwivuna basi ntigishobora gutera imbere. Vyumvikana yuko izo nzego ari inzego abarundi bose dutegereza kwitangira tukemera twebwe tukanaheba ubuzima twebwe kavuga tuti twe tuzoja kwirimira mugabaje bakora ijoro n'umurango tukemera tukabihebera n'ibintu vyumvikana. Ibintu vyo kwiseherako twibaza ko mu Burundi biriko birahera nta mucangiro dukeneye mu Burundi dukeneye yuko uwemeye gukorera igihugu akora nk'umusuku mugabo ntituvuze ngo uri umusuku uca wiyahura kuko umukozi abegwa n'impembo na Yesu yarabivuze kandi murazi ko nawe nyene bamusavye ikori agaca atuma tigenda murondere hariya uroba ifi uraza gusanga mu kanwa kayo ikori ucugenda utanye. Bisigura yuko twese dutegeza gukora kugira ngo igihugu dushobore kugiteza imbere. None rero imbere yuko nsozera nashaka nsabe mwese abacamanza ko ibikorwa muzorangura umwaka mutanguye mwobigwiza inshuro 2 canke 3. Imitego yose mwahuye mu mwaka uheze muyitegure mwijukire koko ubuhinga bwa none mwabishikirije mwese numvise ko mufise umutima uko mugira ubuhinga bwa none. Reka rero twese tuje ku kivi turondere ibishoboka vyose kugira ngo muze mworoherwe. Twosaba rero abajejwe urwego rw'ubutungane kudutegurira amategeko atomoye azohinyishu ibibazo vyose vyibonekeza mu butungane kugira ngo urwo rwego rwizigirwe na bose. Dufatiye aka kanya kandi mbere yo kurangiza kugira dukeze aho muri sentare ntahinyuzwa bashimye gukora mu gihe abandi bari mu karuhuko bakiga amadosiye menshi cyane mu mwiherero bagize mu ntumbero yo gutunganiriza ababitura no gukura imanza mu nzira. Umwiherero mwagize wabaye kirumara
kuko mwarihweje ingene mwotunganiriza ababituye murigira hamwe amadosiye y'ababituye kandi muhemuka muyakoze ku rugero rushimishije cyane. Byarashimishije abo mwatunganirije bose n'ababonye akigoro mwagize. Mukomere rero ku muheto kandi turakenguruka cyane ingene mushaka guhindura ibintu. Turakengurukira n'abagize ubushikiriza amanza nabimwibwiriye nawe nyene kuko ndumviriza ivy'abene gihugu bavugiye bariko barashimiye sentare ntahinyuzwa, barambwira bati koko turabona ibintu biriko birahinduka. Mu bashikiriza amanza vyarabaye uko nyene baranduyikira ubutumwa bavuga bati ubu barashobora kutwakira nijoro rikiterera bakanka gutaha gufungura bariko baratwakira. Iyo ubonye abene gihugu bakwandikira ko bashima, nta kindi twokora atari kubatera intege. Umushikiriza amanza arazi yuko ategerezwa gukorana, ategerezwa gukingira abene gihugu. Naramubwiye nti aho nyene gumirizaho no kwitanga, igihugu twese rutegerezwa kwitanga, na jewe nkora ijoro n'umurango sindohoka. Hari abasigaye babaza ngo mbe abahe ngo no munsi umwumvari hirya y'ejo ukamwumvari. Ubu twese twarahinduye, ibiro biri mu muduga ubihejeje ucurungika bakurungikira ibindi. Saba rero n'abari mu rwego nshingwabikorwa rwa leta ko bateza kuvyumva uko twese tuvyumva uko nitwaba dushaka gushika kuri irya mbona kazoza, ku buryo mu Burundi atanumwe azosigara atabona ko ari ku kivi. Ndasavye rero ko uwo mugenzo mwiza uhereye kuri sentare ntahinyuzwa ukagenda mu bushikiriza amanza bukuru, kuwo mugenzo mwiza wo kwandukira n'ayandi masentare kugira ngo koko babe abakorera shaka bumva yuko bakwiye hamwe hazotera igihe abantu bakavuga bati bajya abantu yemwe barakwiye agahimbaza musyi. Mugabo ntihabuze nk'umuntu yumvise ngo bashimire abacamanza cavuga ngo babandi. Turakwiye yuko twese tubona abene gihugu bakavuga bati bajya abantu n'intore, ahantu haciye intore barayihayagiza. Banyakubahwa mwese rero uko muri ngaha mwese batumire bahire, turasubiye gutera intege abacamanza bakora neza, bazi umuhamagaro bahamagariwe, nibabandanye bakore neza, igihugu kigire amateka kizobibukirako. Turakeje nabo bitanze kurusha abandi bakabaha icemezo ko koko bitanze. Nabo nyene turabateye intege n'abandi babonereko akarorero. Ni kuri ayo majambo rero turangirije ko dutangaza icese ko twuguruye umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2025 ushira umwaka wa 2026. Ni haramba ubutungane, iterambere n'umutekano mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Imana ihezagira ibikorwa byanyu. Murakoze.